nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yaje guha umubonano uhagarariye igihugu c'Ubusuwisi asanzwe afise icicaro Nairobi muri Kenya, aho ahanini yahagarariye ico gihugu yaraje aje kuganira na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere uhagarariye urwego nshingwabikorwa, aje kugira ngo baganire amenye imigambi nyamikuru leta y'u Burundi yashize imbere, imigambi leta y'u Burundi yifuzwa ko yofatwa mu mugongo n'abasanzwe bafashanya n'u Burundi. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere rero yaganiriye n'uyahagarariye ico gihugu c'Ubusuwisi, yamubwiye ibisata twovuga bitatu: igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'ubutare hamwe n'igisata ca mukerarugendo. Mu nyuma yaho nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ahejeje kwakira umuhuzabikorwa w'ibisata vyegamiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU, aho yaraje nawe kuganira na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ku vyerekeye umugambi wumvikanyweko na leta y'u Burundi n'ivyo bisata, kugira ngo baje barabonana uko amezi 6 kugira ngo bihe ihangiro ry'ivyo bagiye gukora. Ku kibazo c'umwuzurira kimaze kumenyeshwa n'abajejwe ibirere, cane cane ku bantu baba mu karere ka Gatumba, aho yavuze ko ivyo bisata vyegamiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyiteguye gufasha kugira ngo ko bamaze kumenya ko hashobora kugwa imvura y'umurengera, kugira ngo abo bantu baba mu Gatumba hagire igikozwe batabagwe barashobora guhitanwa n'umwuzurira. Banagarutse kandi kuri iki c'abana bariko bakurwa amabarabara, bariko bajanwa mu kigo categuwe mu Cankuzo, aho naho nyene yasavye ko gisata kiraba indero, kiraba urwaruka UNICEF cifuza gufasha muri ico kigo kugira ngo babandanye bakurikirana indero ya rurya rwaruka rwagiye muri kirya kigo, kugira ngo ruronswe inyigisho maze ruheze kwiteza imbere nk'abandi.